ikintu ukoze winyegezwa gitegereza kumenyekana uwagikoze winyegeza ako sinari nzi ko agendana na papa wanje Donata sinzi ko ari ko no musanga muri kuko namusize ameze nk'uwitegura ariko sinzi ko nza kumusanga gikari ariko kwera ko amatazoba zico ndamuronderera ngira ndanamurondera naho yoba adahari yose ukuri kwama kutsinda ibintu byose ibihe byose ukuri niko kuza imbere ya byose. Every story matters. Yes, hello guys, welcome to Best TV. Nizako meze bon, meze neza ndashima Imana. Rero hama mwako turi ku kazi ndi ku kazi nabonye umukobwa ndoza muramwibukaho n'izina ryo nta n'iryonzi uretse gusa ko yigeze kuntuka nicyo kintu cyonyine ngize kinibuka mugandi wako yigeze kuntuka ko yaje singani bagira umurangiriye nabi kandi nabagire singenda mwibagira. Rero yaje ku kazi achamira kutoka kamera ngo ariko nshaka ko tuvugana icyanangaje sikindi nuko yajeja mu yindi visage jewe namuzimu cyangwa namuzigamo. Rero ngo ndamwumvirize mwakire ashi karibu tumeze neza makuru imizi Imeze ndashima kumenga watekereje no musina magi nibukebuke mbuja kwita ndewe nitwa Grace. Oh Grace wangi ushaka ko tuvugana mugabo ntibigoze mbwice kintu Anketana ninje shaka bwa mbere kubaramutsa no kubasaba n'imbabazi kwera hari igihe nitwaye nabi imbere yanyu bitari bikwiye cyo gituma rero navuze ati uno munsi birakwiye ko nogenda nkabasaba imbabazi nkabaho mu mahoro yanyu mfise amahoro mu mutima. Anketana narabatutse bivanye n'ukuntu nari mfise ishavu duko nigeze guherekeza umugenzi wanje yaraba muhira casanga ndabatutse bitari bikwiye bivanye n'ukuntu na yari yabiwabona nini yabiwacu nina turavukana hajya muravukana kuja kumutukana hajya muravukana turavukana nukuri turavukana ko mudasanwana byarashitse birashika. Rero musi naritwaye nabi imbere yawe nitware nabi imbere ya mugenzi wawe mukorana ngo nagiye kubatuka bitari binakwiye ariko nanje nababazwa n'ukuntu Nina yariko atukisha papa bikansitaza cyane nanje ntande mahitamo nari mfise nabona umenga papa niwe ari mukuri ariko Nina niwe yari mukuri. Nina rero namusabye ikigongo yambwiye ati jibyo oye ntubimbaze ibyo oye uwo mwanya sibyo ndimwo cyumva ati reka ntacu nzoja gusaba ikigongwe abo nagiriye nabi bagenzi bandi nasanze aho bakorera nkabatuka bitari bikwiriye cyafata decision yo kuza kuganda basaba imbabazi n'ukuri mumbabarire narakosheje cyane narakosheje imbere yanyu naritwaye nabi ko bitari bikwiriye natwowe n'ishavu. Donata yabiwacu ako sinari nzi ko agendana na papa wanje sasa rero ubu maze kumwifatira byarangoye gutahura cyane ko ari we yari mu kosa ariko narabibonye niwe yari mu kosa ashaka kugira imbabazi zo gukotsa ndagusabye imbabazi nini narakutwaye kuko atari bukwiye uvuze ngo papa wangu niwe yari mukuri papa wasanze ari mukuri nk'ukuri kurabivuga none oya nasanze papa ari wari mu makosa kuko naramwifatiye be na Donati naramwifatiye ubwanje Donati avuye mu cyumba kwa papa ndabona ko Nina ari mukuri ahubwo je nashigikiye amafuti cyafata decision yo kuza kubasaba papa. Bon dero kuri amapa n'ukuri n'ibintu bisanzwe n'ibintu bishika kuvuga nabi kusina muragenda tunganya sample sivyo uyumva amahoro n'ukuri ego vraiment nakujana ko bari banachimutera naza kubivuga sivyo wihangane osi n'ukuri nta kibazo umva amahoro ugenda kubabari basi ubona na wa Mungu naramusaba n'imbabazi basi nda Mungu nawe kujya cameraman ngiye kwafata amasanamu cameraman imbabarira naragukoshereje ntabyo narinzi nta kibazo arakora afata amasanamu ntacu ikintu kutitahura sibyo nanje ntabyo narinzi ko Donata ari we ari mukuri kuko ndamufata nk'umuvukanyi wanje Nina nabona umenga ari karabesha kuko papa ndamukunda cyane sinibaze ko yobeshera papa kuraba ariko natsanze ari wari mu mafuti. Nugire ikibazo Grace humura nta kibazo no kuri uri amahoro
nukwijana nakubabariye kandi nako baranashimutaraza no gusanga ngaha muri resive ni benshi bama badututse bagira iki n'iki ko ari ni nari mu makosa n'ukuri nasanze ari wari mukuru nta kibazo n'ukuri mva amahoro mva amahoro vraiment jewe nta nzigo nigera ngira mu buzima ukinkorera ikosa ubwo nyene mpita nakubabariye kugumurira siyo solution miri iyo ututse umuntu wibaza ko ari uri mu makosa ko ari wari mu makosa ugasanga ni uri mu makosa birababaje nibaza ko ari wowe uri mu makosa cyangwa mwebwe ariko maze kubona Donate ndamwifatiye amaso mu yandi byarangoye gutahura byarangoye cyane rero nashaka ufasha kumugaragaza biragoye ariko biranoroshe kuko nepfo ntaguma muhira papa aguma muhira ese kumushyize kuri kamera ntiyo gukubita cyangwa kwirukana ndibaza ntacyo yongera kuko papa turahuza cyane turahuza kamera n'ikindi kintu mugabo kubera bigiye kuri kamera abantu bari nk'igihumbi cyane banarengana barabibona erega ikintu ukoze winyegezwa gitegereza kumenyekana uwagikoze winyegeza kenshi kiramenyekana rero ndibaza ukuri kwama kutsinda ibintu byose ibihe byose ukuri niko kuza imbere ya byose ndibaza hashize ukuri imbere byoryoha gusumba nicyo nepfa wawe kenshi akunda kuba ari muhira kuwa kangahe papa n'ubu namusize muhira uno munsi ndazi ari muhira ndabizi isi ko ari muhira nyina ntiyari kumwe nina oya reka tugura ibintu vya mariage nina na mwanyaro hama Donata nawe Donata sinzi ko ari ko no musanga muri kuko namusize ameze nk'uwitegura ariko sinzi ko nza kumusanga gikari ariko kwera ko matazoba zico ndamuronderera ngira ndanamurondera naho yo badahari yoza yaraguze telefone ko ntaruka ari yaramenetse hari akandi gato yafise bon kuzi wanyu turumva ni ibintu bisaba ko wowe ushaka kuri muhira ukaduha adresse ko ndubona tujanye ko nyene so wawe ashaka kutumenera kamera cyane basi je ndabashike ndabanza ngende muhira basi ndabe ko papa yoba hari cyangwa Donate yoba hari n'amasambu umenga aritereye cyane reka dufate ubigice mu hirya yeje naco basi wowe tuzije tuvuga kuri telefone uzoduha adresse y'ahantu mubi cyo nta kibazo ntaco kandi vraiment wiha amahoro jewe narakubabariye jewe umuntu ankoreye ikosa akirinkorera ryonyene twari sinzi kubikinzi mpita namubabariye niko meze rero nubwo nukavute icyo kenda gutahura ko uri umuntu muri marayika wumva amahoro vraiment wowe jigiha uzontelefona umbwire kuri muhira nuko papa wari ahari Donate ucumusamaza nimba zari muri shandro byari byiza Donate wowe nta kimwe dusanzwe twanumvikana bukebuka ariko ntazi ko nanje kariya ntazi ko wamwifatiye ko wabibona basi arabizi gusa yibaza ko noba narabihevye nkabivamwo ariko siko sinabihevye sawa nta kibazo jewe cyangwa wowe uzombwira gusa ni umwanya wawe gusa wowe uzotubwira gusa turi update dushatuza kandi wiha amahoro twarakubabariye na cameraman dusuri kuba kubabariye challenge nk'izi tukunda kugura nazo ibintu bishikana ibintu bibaho kama twa I don't know amadukubita bakadutuka iki mate okay nuko twiyemeje rero wiha amahoro tuzobona nejo ntacu sawa merci beaucoup na wakoze kuza udutembere sawa yes akunzi ba TV ngeze amamwibuka yitwa Grace yaraje washima so narindi batukana ba cameraman bagira iki nimba banakwanye ahitono nashikiye mu vurugo babwira ko bazona nkorera kujya washima so ndiko navukana nana namwibagiye umva ko nizina ntagira narinzi vraiment jewe nazo mo gatonda kukirabira iyo show tuzogenda nyatumye na kamera nawe na kamera umati gusa cameraman babiri anko absingbo kiretse batajya gusa nkobo imena umugabo akabashobora mutabirukana so akunze wese mwahoza dukikirana ndakuza cyane Imana ibahezagire Every story matters.